narakunze kabisa none naza nashika uwo nashaka ndamuronse kuva imyaka umwanya ni munini mpake y'abatanshaka ariko ubu harageze yuko nanje nduhuka ibiraje ni Bface dufise amakuru avuga ko kuvagiriye mu rukundo cyane inspiration zibandanya ziduga kuvyerekeye inkundo nazibayemo kuva kera ariko simpaka ngo ndaziririmba oya ni kwerekana gusa ko nanje nshobora kuririmba hajya abasani ndashaka kuririmba man urashaka kuririmba hajya abasani biroroshe ko murongo umuntu mukunda akabakundira nukuri iyo turi kumwe biranduhura kuko abona ataye ku mwanya mbona ubakosora zo kwama ndabisubira mwerikira umara uramembara mu byo shaka ntacu udakora nkama ndavyiyumvira nkahakwa no guturubura wavyakiriye gute ibatizwa rya Mona Ward? Naryakiriye neza kubera umuntu nyene nuwo hinduka ariko ntawe ubizi on sait jamais reka ndabivuge kuko kari ku mutima ku muntu karasesekara urupfasi n'ubwitonzi ndabigukundira kandi uri mwiza ekiwanje ntacubura muri ndabe Monkenzi uramushira muri clip video ubu naho Merveille mwarimbanye muri Insolite umushize muri clip video abana bose bugiye murakorana ibintu kubera iki ako kantu kubera nyene ari abakobwa ni kubera nibo bakorohera cyangwa naho ni Bface afise system avuga ati ujya mwana ko twakoranye ibireka dukora n'ibindi Yes, welcome to the biggest show of our country, Bface on the floor. Yeah, man, thank you. Urameze fresh, bro. Neza. Ngo ari mu misere isigara bero. Ariko ndibaza kwitaboneka na iri. Yabige byose n'amafaranga. Ariko naho no yisiga ni bien. Na mukorogo yo ntibayipa. Hari iz'abahungu rega. Kwa kundi ahandi. Yeah, man. Umva. Tuza turabuja na kimoshi. Bface unapendeza sana. Asante brother. Chumpaka chini. Kama kawa. Hejuru ya Adidas. Ikawa shinani ya NBA. Uti Antoine na. Ariko Bface nguri mu stare bambara ku style mu marke menshi. Birashoboka. Gozo se ni kuzivumisha. Kubera atari je nazikoze. Atari wazikoze. Kwa kundi ahandi. Yeah, man. Ndabibusa ko abariko baradukurikira ariho marke ya Bface on the flow urashobora kuyigura imipira cyahari nibaza. Irahari. Barashobora kwironka. Wamita Mr. Ararenze bro sikumingi sana. Utaweza ndugu yangu. Wari wapotere hega man. Hapa Bujumbura. Handi nyene kwa kundi handi. Ino babandi. Bface on the floor. Wereka kuduariza ibikorwa bidasanzwe. Umusaza yambaye n'urufunguruzo rwa hip hop ni ukirufise. Ebana. Nta uru? Kiretse bagize copy. Naho nyene gucuyindura seri. Copy hari gihe byanka ko yugurura nyene ugacuhera inyuma. Ugacuhera inyuma. Yeah, man. Ko kudahana. Bface. Ni Bface ku muntu uheze mu misi heze yaronse agashimwe awards. Bro, wayakiriye gute? Je yakirije amaboko. Wayakirije amaboko gusa. Bface mu mwaka wese baguhaye amashugwe ubu nango baguhaye na kawadi woshira mu nzu ijya ni step nanje narashimye kubera ishugurazwa ritarenze indwe rice ryuma ariko ababiteguye ni babandi nyene ni kuvuga ni vyerekana yuko ni step by step ni kuvuga mu ndi mwaka azacashirako n'aka envelope nidisuye guhatera iregetu Bface yarari imihari ngo none ngakweri nta na moja mbwira ababanyi urazi mu muntu akusavye nka 10000 uvuye gutora award ukayamwima avuga ngo akakajema naco kikura iboka yonyene naone kagiye kujya naho nyene muri douche gusa Bface uraje kuvuga sanzwe duhereje igikorwa kidasanzwe cyitwa indirimbo yitwa Ararenze kubera iki Ararenze bro inspiration katuka wa ofet kubera agenda mu vacances ibintu vy'ikirundi hari ukuntu vyagiye bingora cyane so yari terme y'abantu nyene batamenyereye ikirundi cyo twita slang ni slang ari wambaje ngo Ararenze ni kirundi ni gishinwa ni kirundi gicanze n'icyongereza hajya mu cyongereza harayitwa ngo Ararenze yama umugani mu cyongereza ngo Ararenze Bface twari tukumenyere muri hip hop kubera iki kutuzanira iyindi style twari bibonye muri ndabe wari kumwe n'umwigeme araho yitwa Mona Ward umukirisu mushasha yabatitswe ariko ikibazo no kubaza wavyakiriye gute
ibatizwa rya Mwana Ward? Naryakiriye neza kubera umuntu nyene nuwohinduka. Ariko ntawe ubizi. On sait jamais. Umwe wese na target iwe. Imana ikominikana n'umuntu personnellement. Ntabwo ica muri groupe ya WhatsApp. Uti rero hajya kubonera Bible yari yalikose. Oya sikosa. Ndiko ndavuga yuko Imana ishobora kuba yaravuganye nawe. Jewe mugenzi wiwe canke abandi bagenzi biwe batabizi. Urumva rero ni wenyene n'Imana yiwe. Ni wenyene n'Imana yiwe. Yes. Ni Bifeso ndo flat tuguma tubona kuva umwaka utangura uje ku nguvu zidasanzwe. Inyuma y'amezi make ya gusa uduhereje indirimbo ivuga ku vyerekeye uno muziki wacu. Indirimbo twavuga ko ari na audio iri mu audio make yakuje 100,000 views. Ariko ijya ndirimbo burya butumwa urabona ko bwashitse aho ugomba gushika. Urabona ko ari cyo bwahinduye muri uno muzika Bifeso. Bishobora kudahinduka ariko nubundi twe je none gashako ntari sinovuga ngo ndi Bibiliya urabizi kandi je sindi leta gusa ndafise gukomanta nk'umunyagihugu kubona ikintu nkakivuga ariko sifise koblige umuntu ngo iki kintu uzogikore gutya ndafise kumubwira gusa ati je narabonye ibi nibi nicamukora ko niyumva abayitusha azokireka ariko ntategeko ririmwe ryo kukimubuza mugabo ndafise droit yo kukivuga nanje ivyo bamvuga ko ne byinshi nivyo wakuvuga haya gwa kuvuga nk'ibinga bife nanje navyonze no vyuzi ko ari vyinshi ibas now subisnone nuko nyene falfa Dirbo yitwa Sinihenze get busy nabura ko vyatse kuguviza sanzwe Indirimbo yitwa Red Expression katokea wapi bro? Kwa kichwa ndugu yangu. Kwa kichwa. Hama ivyo bintu bitabiza gute? Wabitewe niki bro kugira tubwire kwa Renz? Kubera nyene nzi ko urukundo rubaho. Kandi nzi ko nabakunda nababaho. Kandi naje ndakunda. Na urakunda? Urakunda. Jewe? Mujya mujama arakunda. Akwagiye gukundana yose yakufise ukunda. Yeba birashika. Hanya gurafise umwana ubu wahaya roya. Umwana canke ukuze. Si Jeff ukuze man. Bifeso tubwita ati ndi mu rukundo gira ukwishaka Boniface. Unyibukije umuntu nawe yitwa Nyandwi Nyabenda. Amazina abiri y'ikirundi. Nuwindwa akaba n'uwicenda. Nyandwi Nyabenda. Yari insolite. Ni insolite? Kwa kuri ahali. Indirimbo iraje ni Bifeso dufise amakuru avuga ko kuvagire mu rukundo cyane. Inspiration zibanda yaziduga kuvyerekeye inkundo nazibayemo kuva kera ariko simpaka ngo ndaziririmba oya ni kwerekana gusa ko nanje nshobora kuririmba tu hajya abasani nanje ndashaka kuririmba man urashaka kuririmba hajya abasani biroroshe ko murongo umuntu mukunda akabakundira jewe ndumusani none je ndabasani wewe Bifeso ndumuntu rega nka wewe apara y'ubusani ndumuntu nkawe nubwira ngafise umutima w'urubaho hapi nacuma kirimo biraborohera yuko murongo umuntu abakunda mukunda akabakundira yego bimenya abakundanye je ndarurimwe nije ndabimenye haya ngufise aba ex banga shasi benshi vraiment bararenga babiri nibaza ko ari babiri gusa muri babaye babiri si benshi abo si benshi ikiranze umwe ni benshi urazi imyaka mfise iyo ndi tonto blast uri tonto uturakwije imyaka yo kugira ubuge ara Renz nanje nabyo indirimbo iraje mu masaha ashika kuri 10 mageze kuri ku mavisi 5500 ni n'indirimbo ifise amasanamu meza cyane ariko Bifeso ndakeneye kumenya hano hantu mwagiye kino kiyaga script yari panze gute yavuye mu mutwe wawe canke naho ni general vyamuje muko nyene bo harama ide nyene mugenda muhana nyene mwenyene nkuko mugiye gukorana ukavuga ati je ndakeneye image mezuku ndakeneye location mezuku ya nuko ni nk'inama mugira ni kujya kwa komite y'ikintu kanaka mugiye gukora ukamenya ati nakajeje horenya iyi niyi ama bikagenda fresh indirimbo iraje ni Bifeso kumwanya wariko kuduhereza agura uza mu windi still uja mu still ya dancehall wariko kuduhereza ndabe akantu kameze nk'akazuki uburagarutse muri R&B Bifeso tumuraba umuntu aguma yiyumvira mbega Bifeso kubera ikibi vyose
ni kwerekana yuko ntaririmba style imwe mu gihe tumenyereye za USA abaraperi kenshi nibakunze kuvanga imidiho nibihe bituma uhindura style tuyivanga kubera tuyishoboye uyivanze wese abayishoboye kenshi iyo bikoze ntubivyonge abantu ntibakubwire ngo babitovye wumva ko bakoze ikintu ciza ariko iyo ikintu cababihiye barabivuga none wewe ntiwasomye amakomantere eske ntumaze kuraba nyene ibintu indirimbo kuri ndabe ntiwabonye impact yayo iyo ndirimvye dancehall ntuzigarukira eske ndirimvye rap ntuzigarukira ndirimvye rap nkayishira muri traditionnel ntuzigarukira ndirimvye muri trap ntubizi man naho nimiriwe je ntari mite mfisi nta muntu numwe nzosaba uruhusha nukuvuga yuko ubu umuntu azovyidoga canke akavuga ngo kubyo kuvanga imidiho nuko atazobishoboye twarabibonye mu miseze muri ndabe Monkenzi uramushira muri clip video ubu naho Merveille mwarimbanye muri Insolite umushize muri clip video abana bose mugiye murakorana ibintu kubera iki ako kana kubera nyene ari abakobwa ni kubera nibo bakorohera canke naho ni Bface afise system avuga ati ujya mwana ko twakoranye ibireka dukora n'ibindi ni service none ko ataforcing baho uramubwira uti ndashaka kumfasha kiniki yumvise agishoboye mu mutima w'umurongo yo kugikora akagikora bitamukundiye naho arakubwira ati wapi kubera ko gucagura Merveille kubera nyine ari umwigeme nyine nk'abandi bose nkuko no cagura uwo ari we wese ariko iyo bimaze kuba kabiri Bface abafise target yiwe ariko nta kabiri karimo hari iyindi clip wari bwamubone none iri twamubonye kandi na Merveille oya vyo nibisanzwe nejo niwabona nkoresheje Nicki Minaj ntuzitangare oya nibisanzwe uti quick video aba Nicki na Kimosha nibisanzwe kandi ngo ntawasaba uruhusha kandi nejo uzombona muri clip z'abandi nanje indirimbo iri kwiraza tuko turabona abarundi bakwiza ama million y'ama views tuko turabona Bface arafise indirimbo zishikara ama 300,000 views ariko Bface ndakeneye kumenya kimwe mu kintu ishobora kumenya kuri Bface yereko arakora umuziki wiwe abakeneye gushikaye biravana na targets zawe hariho uririmba avuga ati jewe nshaka ko bamenya muri quartier niberamwo hariho n'uririmba avuga ati jewe nshaka yuko kwishure bankunda canke bamenya yuko nzi kuririmba n'undi avuga ati jewe nshaka kuririmba kugira ngo umuziki wanje ube akazi hama nongere nteze n'imbere igihugu ni kuvuga nyene abantu bige biciye mu ijwi ryanje biciye mu mpano yanje rero ndi muri abo nyene bashaka guteza imbere igihugu bashaka no kuba beshwaho niyo mpano bashaka kandi no gusupportinga abandi bataragera aho ngeze rero byose urazi ko bisaba bije kuba international ho urabizi urumva no mutahe urenze sana so jewe nibaza yuko target mba mfise nawe urayumva nyene aha nibaza ko mu vyo nshaka nta nirobo ndagera ukeneye ko umuririmbyi Renz yego kujya wumva arabaririmbyi bo hanze baza bagakora amashonga naje ndavyifuza uko nyene nka jandi bakayamama bakaguha nawe ukayabasoro bamwe urabona biraje kuko bidasanzwe Bface twarabibonye mu myaka iheze no mu mwaka uheze ukora ama featuring adasanzwe urakorana na Tom Close urakorana n'abanyarwanda benshi mu nyuma urasorana n'ama challenges menshi ariko Bface uno mwaka twarabonye warakoze indirimbo zibiri za featuring imwe mwakoranye na Farious muri album yiwe iyindi muyikorana na TJ Catluz Bface uno mwaka abifuza featuring ziri international kuri Bface babwike nababwira ko mfisi ziri muri telefone zitarasohoka featuring n'abarivye bo hanze muri West no muri East Africa Femi One sinibaza nta mukobwa arimo wapi n'ibigabo gusa urabona ni Bface ari mu baririmbyi basora umuziki cyane mu mwanya mutoya
kubera ko sinshaka kunyoteza abafana umukiriya urumva hariho ukuntu utamufashe neza kubera bazanye ibicano vyiwe aje kuri butike akakubwira blaza je nkene ifege ngaha ukabanza kwitora inda mwibutura ukabanza kwirabisha amafilme hariya uza kuvyura umutwe yacomotse kubera ko azanye amahera yiwe iyo fege asanga iwawe arafise n'ahandi yorisanga so waimagine wengi hapa hari n'abavuka buri munsi sivyo nje tubana mvuga nti wanka kurongora inkende bwacu kayisangana mezi hari bidogo byinshi bifite tala yeje zo kumva vyaturenze inshuro amajana 9 so rero kubera ko tuba tuzi ico turiko turakora ni bibi kunyoteza umufana kubera umuhogo ntuba wahagaze uraririmba bakaryoherwa wumvise ijya waririmbye batayikunze bahiyindi none sibisanzwe none ntushaka guteka umuceri ukazigira bro ntushaka guteka ibiharage bikononekara hamugateka ibindi nibisanzwe atabatinya gukubita ibintu kubera ari songo swata canke si swata manu kiswata arabarimvye benshi ngaha ayi bakoze indirimbo nyinshi je nk'ubu ndazumva gushasha kandi arabarimvye bakomeye cyane ku isi mugabo ugiye kurondera nyene ugasanga hari uturimbo tutigeze tumenya ari bo baziririmbye urumva bisigura yuko nta muntu yamakora amahiti biravana n'umwanya biravana kandi na ntuze na bije wakoresheje biravana kandi n'umwanya wakoresheje yes n'umwanya wakoresheje narakunze kabisa none nazanashika ubona shaka ndamuronse kuva imyaka umwanya ni munini mpake y'abatanshaka ariko ubu harageze yuko nanje nduhuka kubera ko nanje ndose uwo kumva kumwe kumukunda nzoshiramo ingufu sinzohagarika nkundira ndagukunda uri mubona arondera kandi ubwira ico nokora kizotuma ntakubura mbega wombwira wari hehe kuva kera aho nahura ukunda batazi ico rusigura nukuri iyo turi kumwe biranduhura kuko abona taye ku mwanya mbona ubakosora nzokwama ndabisubira umurikira umara urame mbara mu byo shaka ntacu udakora nkama ndavyiyumvira nkahakwa no guturubura reka ndabivuge kuko kari ku mutima ku muntu karasesekara urupfasi n'ubwitonzi ndabigukundira kandi uri mwiza wanje ntacubura ndagushimira kora wa review nanje ndagushimiye nshimira ariko baratwumva ndashimye kandi ku bantu bose ariko barasupporting indirimbo yanje iri kwigera mbari kimya video ni nziza nariko nderekana igihugu ingene ari ciza bo nibaze yuko vraiment ama commentaire yabo ndayakeneye kugira ngo mbone yuko ivyo nakosheje no bikosore ejo Imana ibamezagirira abantu ariko baratwumva asante sana kuri micro just take a look at the from our side mukaba bamezagirira bye bye ciao hasta la vista.